Ishirahamwe Musumba Steel ni ishirahamwe rihingura ibikoresho byo kubaka iri ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri commune Ntahangwa zone Ngagara quartier industriel. Musumba Steel ni imwe mu mashirahamwe ahurikiye mu rwego Musumba Holding. Muti none Musumba Steel rihingura iki, intambwe igezeko ni yihe, mbega Musumba Steel baterera iki mu gihugu, intambanyizo nizihe? Umuyobozi mukuru wa Musumba Steel aratubwira inkomoko y'izina Musumba Steel. Umuntu yumvise ijambo Musumba Steel icambere cyo twavuga yuko rivuga mu bice bibiri. Musumba ni iki? Musumba ni umusozi umwe mu misozi iri mu ntara ya Kayanza, ukaba ari umusozi muremure uri mu ntara ya Kayanza muri commune Kabarore, akaba ari naho umutama wacu kenshi havuye iciyumviro umwene rishirahamwe Uwiragiye François batazira Mayondore avuka. Hama Steel nayo ni iki? Steel rero ni mu Congereza gisigura ibijanye n'ivyuma. Novuga rero muri make Musumba Steel, umuntu yumvise Musumba Steel aca yumva imbono y'uwo mwene ishirahamwe bivanye n'ukuntu aguma yibukiriza aho yavukiye n'umusozi wamugiriye akamaro. Hama ico ca Steel naco kikashiza rero muri ibi ngire ndabadondagurire ari byo byibi. Musumba Steel rero icihingura ibikoresho byo kubaka, aho twavuga nk'akarorero hariho amabati amenyerewe aya mubona basakaza amazu, nayo ayo mabati ari ubwoko bwinshi, ari ku ngeri nyinshi kandi ari no ku mabara atandukanye. Hariho ayo twita asanzwe akoreshwa n'abenegihugu bato bato, ndetse na si bato bato n'abenegihugu bose barayakoresha, ni beige 32 aruzinc. Iyo nayo irakoreshwa cyane haba mu gihugu hagati cankwe mu bihugu duhana imbibe, ayo mabati arakoreshwa. Hama ikigeretse ko kuri ayo mabati hariho nayo twita beige 28 asa nayisununiye gatoya, nayo arakoreshwa cyane muri zi nyubako za leta canke inyubako zikomakomeye, yaba amashure, amacentre de santé canke ibitaro canke inyubakwa muri rusangi zifitiye akamaro igihugu. Hama ico novuga muri rusangi haraza ko nayo bita beige 26 nayo narimwo ashobora kugufasha kugira ngo inyubakwa arama amabati makomakomeye ashobore nayo kugira gute gufasha mu nyubako zikomakomeye. None rero muri rusangi novuga yuko bijanye n'amabati hariho rero ay'ubururu, hariho ay'icatsi kibisi, hariho n'ayirabura, hariho n'ayashokora, hariho ndetse nayo twita ibara ry'igisirikare bita vert militaire, hariho nayo usanga afise irindi bara umenga ni gera ariko ritera, ariyo twita amabati ya gris. Novuga rero muri rusangi ahanini ku mabati ni ibyo dutereza dushobora guhingurira ngaha. Hama tukaja tugenda ku bijanye n'ivyuma, hari amatibe aya bakoresha ibisenge by'amazu cankwe bakoresha mu kugira imiryango n'amadirisha, hari nayo bakoresha mu buryo bwo gukora kumbure bindi bikoresho bitandukanye. Ahano babwira nko kubagerageza kubaka inzu kugira ntibakoresha ibisenge imbaho, baca bakoresha ayo matibe y'icuma mu buryo bwo gukora igisenge. Hama ikigeretse ko hariho n'abandi bakora bashobora gukoresha mu Kirundi bavyita ibizingiti by'imiryango cankwe ku madirisha. Ubu rero hari abaca bakoresha ayo matibe mu buryo bwo gukora amadirisha n'imiryango byoroshe. Hama hambavu y'ibyo hariho n'abandi bwoko bw'amatiyo mobilier ava nyene mu matibe
nayo barakoresha mu buryo bwo gukora ngira mubona sinzi ko muraca nko mu Bwiza murabona abantu bakunda gukora amadiva bakoresheje tuya dutuyo mobilier twa 20 cyangwa twa 30 cyangwa abandi bakayakoresha ku ma escalier y'amagorofa novuga yuko hambavu y'iryo tuyo mobilier hariho ikindi kica kiza ko cerekeye amatore plane amagutiere hama hakaza n'ama HS n'ama profile bouteille ibyo byose biri mu bifasha kugira ngo inyubako zikomakomeye zishobore kugira gute gutunganywa neza muri iki gihugu cacu ndetse no mu karere. Ntitugarukiraho gusa murabona ku bisenge iyo wasakaye hariho ukuntu wegeranya amazi avuye ku gisenge c'inzu. Ayo mazi rero yegeranwa gute? Nimwe bita rero imireko. Iyo mireko nayo niyo icifasha kwegeranya ayo mazi. Iyo nayo tukaba tunayikora ngaha muri Musumba Style. Nibyo ahanini nosa nk'uvuga ku bijanye n'ibyo n'urukurikirana ivyo duhingura hano. Hama ngarutse inyuma gato ku bijanye n'amabati nubwo habaho gusakara amabati tumenyereye kenshi usanga bafise imetero 3 zizwi ku rwego mpuzamakungu canke ku rwego rw'akarere ariko hambavu y'ibyo turashobora gukora ayarenze izo metero bivanye nuko umuguzi abyifuza ati jewe ndagomba ibati ripima metero 3, 4, 5 akaba agomba yuko ibati arisakara rikishikira. Ibyo rero nabyo byaje arakarusho turabikora ngaha tukabigerageza gutunganiriza abakiriya ku rugero rushimishije. Hambavu rero y'ibyo twaciye twinjira no mu gikorwa kijanye n'imisumari kuko nubwo biruko umuntu ari karubaka arakenera imisumari hamwe n'ubwo ubuhinga butaratera imbere ngo habeho ibikwa by'icuma ariko hariho abakoresha ibikwa by'ibiti. Ibyo biti rero cankwe mu kugira amadari bagakora idari kugira bashobore gushirako isima cankwe ibyuma bakoresheje imbaho. Ibyo rero iyo misumari turayikora kugira ngo ushobore gusahiriza muri ibyo bikorwa byose kuko nk'ahandi ibihugu biteye imbere ahandi mu gisata c'inyubako giteye imbere byabibikwa by'abana bijya bakorera ko amadari usanga byose ari iby'ibyuma. Sinzi ko muba mumaze kubibona no ngahi wacu hamwe na hamwe hari abashobora kubikoresha kugira ngo baronke inyubako zikomakomeye. Iyo misumari rero turashobora kuyikora kandi tukayikora kuva ku nimero 4, nimero 5, nimero 6 na nimero 10 tahama tukagera no kuri nimero 12 ndetse iyo habayeho usaba irenze izo nimero turashobora gushika no ku nimero ya 15. Hariho benshi batsiye bazisaba bivanye naho bagomba gukoresha iyo misumari. Kubera ubutare bwa fere buhari mu gihugu Musumba Style yashizeho umugambi kugira ngo ubutare bwa fere bushongoshwe kugira ngo ivyo bakura hanze bivamwo ibikoresho byo kubaka bihingurirwe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hambavu yuko Musumba Style yashizeho umugambi ndetse uwo mugambi wari ihangiro kandi n'ubu uracawubandanya kubera ubutare ngaha mu Burundi bwa fere buhari kandi ku bwinshi kugira ngo hazogerweho igihe habaho fonderi ubutare bwose bwa fere bushongeshwe hamwa ibidukura mwibi mwumvise nadondaguye ari byo tukura mu Buhindi ari byo dukura muri Egypte ari byo dukura muri Afrika y'Epfo hariho nibiva mu Bushinwa bizoshobore gukorerwa ngaha
uhereye ku butare twifitiye ibyo bikoresho byose birashoboka ko bizohingurirwa ngaha. Hambavu rero y'ibyo turiko turakora ubu turacabikora muri ibyo bihugu kubera uwo mugambi nturaja mu ngiro, ariko iciyumviro coco kiriho kandi na leta mvyeyi leta nkozi iza yaramaze kugishigikira. Ubuyobozi bukuru bwa Musumba Steel buravuga uko ishiramwe ritunganijwe. Ukuntu rero yubatse iratunganijwe mu bisata bitandukanye. Novuga ko ubu bisata bihari, hariho igisata kijejwe ubudandaji, hariho igisata kijejwe abakozi, hariho igisata kijejwe ubutunzi, hariho n'igisata kijejwe ubuhinga. No kuvuga ibyo bisata byose birakora, ni nk'amadirection ajejwe ibyo bikorwa byose biriko biratungana. Ariko hambavu y'ibyo byose buri gisata kirafise ama service, aba chef de service basanzwe batunganya ibindi bikorwa biri mu gisata gitandukanye, haba muri direction commerciale nkuko navuze gisata c'ubudandaji, hariho mu chef de service vente ujejwe kudandaza, hariho ujejwe kumenyekanisha ibidandazwa, mu chef marketing, hariho ujejwe kugira recouvrement, kuko nubundi hariho ibikorwa bishobora gukorwa ugasanga baraturishe nk'aya masoko ya leta, ugasanga bagiye kuturiha izi minsi. Ico gisata rero kijejwe kwishuza amahera tuba dufitiwe hanze kirahari, maho novuga ko ari mu gisata c'ubudandaji. Hariho umukuru arongoye amastoke. Co kimwe rero no mu gisata c'ubutunzi arico twita nk'umudafu canke umu responsable financier, naho nuko bitunganijwe. Arafise abakesiyere, arafise abamufasha mu majournal bategezwa gukora buri munsi, ari ujejwe ama historique ama rapprochement bancaire, ari ujejwe iby'amasha loko, ari ujejwe iby'abafournisseur, kuko ama importation yose araba akamenya tumukiriya umufournisseur twaramurishe nitwamurishe, hari n'uwundi abajejwe kuraba neza yuko trésorier ku makonte yose ya Musumba Steel ifise mu mabanke yose. Buri munsi tukama turi yajura magati muri iyi banke dufise amahera ya naya, iyo hagize ibyo disponibiliza cyangwa dukenera gukora tukamenya ati amahera hari naha, iyi konde turabona ntiri muvumante. Ibyo byose bigatuma rero ibikorwa bya buri munsi umuyobozi mukuru yoroherwa. Hariho n'ikindi gisata rero kijejwe ubuhinga, arico kijya departement technique. Hariya mwagiye gutembera mwabonye ukuntu bariko barahingura, abo nabo barajejwe gutunganya ukuntu bihingurwa bivanye n'ibyo abo muri commercial babarungikiye ati abakiriya bakeneye ibi, twifuza ko mwo bakorera ibi. Nciye nza rero mu kindi gisata ca ressources humaines, hariho rero ubajejwe kariyeri z'abakozi. Warumva kariyeri no kuvuga dossier zose z'abakozi akategerezwa kwamazi constituwa, akaraba abakozi kwiye, akaraba ko abakozi bose bari afiliye muri NSS, akaraba yuko ibintu byose bijanye amakaye de charge ya buri mukozi byose ko bitunganijwe neza. N'ubundi rero acaraba akwafanka byose, akazararaba eske abakozi batunganijwe iby'imishahara, eske abakozi batonze neza, bari ku kivi, abafise ibibazo byatewe n'iki. Nibyo rero muri rusangi dusanzwe tubona uko bikorwa bivanye n'ukuntu inzego za societe Musumba Steel zitunganijwe. Ngira muraza kubona organigramme hajya himanitse. Haraho rero n'ikindi gisata kijejwe ibyo byose twakoze, kirajejwe kubikenguza kikaraba none byakozwe neza, arico bita direction ya audit et gestion des risques. Iyo nayo turayifise, audit interne et gestion des risques iriho. Icideza rero kuraba buri gisata cyose ibyo bakoze babikoze neza, nta mahinyari, nta tunenge duhari, kugira ngo igisata cyose kigende gikosora ahari ubitagenda neza. Bamwe mu baronkejwe akazi baratubwira uturusho bamaze kubona. Impamvu zifitiye akamaro kanini kubwanje, mu myaka 5 no bamazaha narashoboye gukora ndiyungunganya
bivanye na Musumba Style naraguzemo iparasera ndanayubaka ndagura inka zibiri. Musumba Style iratuma mbaho no mu iki gisagara ca Bujumbura kuko niyo dutunze. Musumba Style ni societe nziza cyane. Ndamaze imyaka 15 ndayikorera. Natanguye gukorera Musumba Style ndi umujene mariye, ariko maze kugera muri Musumba Style birashoboka ndubaka urugo. Ubu mvyaye abana 5 nkorera muri Musumba Style. Imbere y'uko nza gukorera Musumba Style nari mbaye ruguru n'umuryango wanje twari ku Gatumba. Ariko hamwe na Musumba byarakunze ko nshobora kwimura umuryango. Ubu mba ngaha mu gisagara n'umuryango wanje, narubatse inzu, ubu tubi wanje n'umuryango wanje w'abana 5. Akarusho ni kanini cyane kuba ntari byaze ngaha, sinaronka ahantu nonosorera cyane ibyo nize mu ishuri. Mugabo maze gushika ngaha nasanze hari domene zose nize mu ishuri zishobora kumfasha mu buzima, naho no bandi nka muri Musumba Style, naho no bandi hanze zishobora kumfasha. Ubu n'ukuri ndashima gose kuko Musumba Style yanyizeye ikanshira mu kino gisata, byatumye nduza ubumenyi cyane muri byinshi nashoboye kwiga mu ishuri. Nibyo ntatahura byinshi nabitahuriye ngaha. Aha nasanze n'amamashini ntari narabonye ku ishuri canke numva ku matwi ku ishuri, mugabo ngahashitse ngaha nkashobora kuza ndakorako muri mamashini atandukanye. Kuba Musumba Style ihari akarusho ku gihugu no kubene gihugu ni ntangere. Hama akarusho nakaye, akarusho haba ku gihugu mu by'ukuri nakarusho gakomeye cyane, ndetse reka mpere no kubene gihugu kuko igihugu ntikibaho atabene gihugu. Kubene gihugu ni iteka ntangere kuko murazi yuko kenshi benshi buya bari mu bigwati, kandi mu bigwati naho nahantu hategezwa kuba hegereye kwibarabara, kandi ibumba naryo mu myaba benshi basakaza amategura ubu ryarahetse, ubu imyaba niyo kurima. Ariko kandi itegura riraremera, hajya burya uryamye mu nzu yitegura hakabaho nka nyamugigima nuko ngaho iwacu zidahari, urumva ibimanyi bigusangaho wiryamiye bikagorana. Ariko ubu rero kwibati nukuri n'amarame byama bidutera ishema cyane iyo tuduze tugasanga hose by'ukuri n'umwerasi, kandi hose bakatubwira ati n'amabati yandi ni Musumba Style, kuko benshi bo mukayagura bagenda barabati twereke kwa runyenyeri kwa Musumba Style. Ico twaciye dukora rero twaragerageje mu gushiraho uruhanahane rw'ibidandazwa mu burere bwose bw'igihugu, ku buryo umuguzi wese nuwo mu ntara cyangwa mu komine ashikirwa, kako nk'uwicendajuru aza akazi Bujumbura akagura ibijumbura oya arashobora kuyakura ku mudandaza twita umugorosiste nko mu Rutana akayaronka, mu Cankuzo hariyo, Igitega bariyo, Ingozi bariyo, Muyinga bariyo, iyo za Cibitoki bariyo, za Nyanzarake, Makamba hose, ndetse twaranageze nico bita amapano usanga buri mangazini y'umuntu wese iriko icapa ca Musumba Style. Aho rero mvuze kumwe n'igihugu kuko byarabasanze hafi, birabegera ntibarinda kuza kumanuka ku mugwa mukuru ubutunzi ibujumbura, intara zose ziraserukiwe. Aho ni ku bene gihugu. Ikigira kabiri ni ku gihugu naho novuga yuko igihugu gitera imbere gute, kuko muri abo bakozi bose nababwiye abo bakozi bose bariha amakori. Hambavu y'ibyo amakori abakozi bariha, hariho n'amatagisi dutanga ku bijanye n'umwimbu twarose. Ayo yose yinjira mu kigega ca leta, amaze kwinjira mu kigega ca leta, amareta nayo igakora inyubakwa ziterambere cyangwa inyubakwa rusangi, ari y'amabarabara, ari y'amavuriro, eka n'ibindi n'amashuri, kugira ngo abenegihugu bashobore kwiga cyangwa bashobore kwivuza cyangwa bashobore no kugendera muri y'amabarabara bigenze neza bitagoranye. Ayo rero novuga ko ari nk'akarusho kishirahamwe Musumba Style rifitiye igihugu
n'abenegihugu. Ubuyobozi bwa Musumba Steel buravuga intambanyi zibonekeza nk'ibura ry'umuyaga nkuba harimo kwigana bigatuma ingufu zitakara. Ijanye n'umuyaga nkuba iyo nayo nubwo leta iriko irakora ibishoboka byose ariko niyo yari intambamyi ikomeye cyane kugira ngo dushobore kugira umwimbu ushimishije kandi dushobore gusatisfeza n'abakiriya. Intambamyi zindi zoba zihari mu by'ukuri ziriho kuko nk'ishyirahamwe Musumba Steel leta yashigikiye abagwizatunga kandi igashigikira n'uwo mugwizatunga ikangera kariha ikibanza kinini muri iki gihugu. Intambamye zikomeye nizuko hari bidandazwa byinjira kandi bidakwije amategeko kandi bisa n'ibyo twebwe duhingura. Aho rero iyo ni intambamye ikomeye cyane kuko twategerezwa guhuriza hamwe ku isoko tukamenya tuti ibi bintu byinjiye mu gihugu hariho ama entreprise cyangwa hariho amahinguriro abikora, banza muhe amahirwe ayo mahinguriro abikora hama bibone kwinjira. Iyindi ntambamye simbi ariko mu rundi ruhande nimbi bivanye n'iki muri politique commerciale uri kuraraba amasosiyete ukuntu avuka asa na Musumba Steel usanga benshi ari kopie kore rero wotuma ufata umuntu abifisemo uburambe ukamuha ingufu agakora agasatisfeza la demande kugira ngo ingufu ntizitakare kuko iyo habaye kugira ibintu byo kuza umuntu arigana naho ne no gutakaza ingufu kuko Musumba Steel nababwiye yuko ifise ihangiro yuko yimba ubutare bwa fere buriho hama imaze kubwimbika buhingura hama ibi twakura hanze dusohoye ya mahera y'agaciro bigakorerwa ngaha hama ya mahera y'agaciro akaza gukora ibindi. Iyindi ntambamye igira kabiri novuga ni ijanye n'ukuntu dusanga twese turi ku isoko ariko ugasanga hariho ibindi bihugu bifise bigeze kure mu bijanye n'ivyuma kuko nkaha mu Burundi wacu novuga yuko nta ikigo cacu ngo gishobore gupima neza ivyinjira ko bidakwiye ko bikwije amategeko bidafise akanenge aho hantu niturahashika. Ni naco gituma muca mubona rero ivyo byinshi biguma byinjira kubera ata bushobozi bwo kubipima neza ngo bisuzumwe ukasanga biriko birinjira. Ejo wakora icuma mu mezi abiri ugasanga caguye gutu ugasanga umuryango ugiye kugurura muhuriye ahubwo ukuguyeko. Mu by'ukuri iyi mbona kazoza bivanye n'uwo mugambi wacu cankwe uyu mugambi wo guhingura ibi bikoresho ni igikorwa ciyumviriwe kuva kera kandi kuhashika nta nkeka kuko muravye ubu mukabona ukuntu amazu yubakwa murabona ko yubakwa ku rugero rwa kijambere kandi bikagira isura y'iyindi shusho yakazoza bivanye n'ukuntu abantu bariko barijukira ibi bikoresho duhingura. Nagomba mvuge yuko sukwiyemera canke kwishira hejuru ku bidandazo bya Musumba Steel ariko hariho abaguzi bakubwira ati twebwe nta kindi kidandazo tugura atari ca Musumba Steel. Aho natwe tuca twumva ko biduteye iteka bigasigura rero yuko mu ntumbero yo guhindura isura igihugu kugira ngo abantu bave muri nyakatsi babeho neza bafise uburaro bwiza nuko
iyi mbona kazoza nka Musumba Style twayibonye kera byova rero yuko mu by'ukuri mu mwaka wa 2040 igihugu kizoba kigeze kure avec Musumba Style n'ibikoresho byayo. Mu migambi ya kazoza turifuza cyane yuko hambavu y'ibi dukora turifuza yuko bikunze tukagera aho dushobora guhingura ibyo bikoresho dukura hanze nababwiye niwo mugambi wa kazoza ukomeye tukabikorera ngaha hama tubikoreye ngaha niho hazoba harakarusho kanini ku gihugu kuko igihugu kizoharonkera koyoko na bwa butare bwa fer buce bubona kugira gute kwibyara umusaruro kuri iki gihugu.